Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana turagushimye turaguhimbaje kuri no kwezi gushasha twatanguye kumugisha. Tugushimiye Yesu Kristo ukuntu wabanye natwe mu kwezi guheze. Mana turasenga ngo ukwezi twatanguye kutubera umunezero, kutubera umugisha, kutubera iterambere mu buryo bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Mana muri uku kwezi reka tukubone mu buryo budasanzwe. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengera umuntu wese mwami Imana ariko haradukurikirana muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mugirire neza, kugira ngo mwiyereke muri kuno kwezi mu izina rya Yesu Kristo. Reka mpemu wawe mwami, reka ubwiza bwawe, reka ineza yawe imukurikire, mwome inyuma igume imufata ahaja hose mu izina ryawe Yesu Kristo. Mwana ndasenga ngo umuhe impinduka ku buzima bwiwe, mu buryo bw'impwemu ndatura impinduka, mu buryo bw'umubiri ndatura impinduka, ndatura iterambere mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe Mana riravuga ngo abari muri wowe tuva mu bwiza tuja mu bundi mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ubundi bwiza ku muntu wese ariko aradukurikirana mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura irindi terambere, ndatura mwami Imana irindi terambere ryo mu buryo bw'umuhemo mu izina rya Yesu. Mana turagushimye turaguhimbaje, bana natwe muri kino kiganiro kuva gitanguye mpaka giheze. Mana vugana mu bwoko bwawe uciye muri jewe, ndaguhaye icubahiro Yesu. Kanza kandi utegeke kwimo wawe niwe twizeye. Urakoze Mana, tubisavye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndaguhaye ikaze nshuti mukundwa uriko urakurikirana YouTube channel Umuco w'Ijambo, aho tuvuga ivyerekeye Imana, kwizera, tukiri muri buno ubuzima ducambaye umubiri, turacakeneye kwiga, turacakeneye gutahura, turacakeneye kumenya vyinshi kuko turi ivyuma biguma bikarishanya. Yesu nashimwe. Rero nimba utarakora sabone guhimirize kwikora kugira ngo uzura abana natwe mu biganiro vyacu vya misi yose ko tubishize ko uca bibona. Yesu nashimwe. Nawe wakoze sabone, Imana iguha umugisha kandi ubandanye gusangiza amalinki yacu, gupostinga ntaco bigutwara kuri WhatsApp yawe, Facebook yawe, ntaco bigutwara, ntaco vyica, kuko ubutumwa bwiza nimba butagutera isoni ivy'ukuri gupostinga linki ivuga Imana ndumva ntaco vyica, kuko abana ba Satani usanga bobo bariko barakorana umwete mwinshi. Raba ukuntu usanga abana taginze ibintu by'ukoza soni kuri Facebook yawe, kuri WhatsApp yawe. Satani wewe ariko arakorana umuvuduko mwinshi cyane, mu gihe abana b'Imana bobo baba babona mengo barafise isoni zo gukorera Imana, barafise isoni zo kuvuga Imana, barafise isoni zo kwamamaza Yesu Kristo, mengo barafise isoni zo kwamamaza igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, kwamamaza ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe. Rero vy'ukuri reka twese tugiriye impwemu tuvuge yuko ubutumwa bwa Kristo Yesu budutera isoni. Yesu nashimwe. Ubwamamaze nimba ntashoboye gushika huri, ariko we wahuri urashobora gupostinga amalinki cyangwa ukabwira abantu ijambo. Mu vy'ukuri nakubwiza ukuri, twese hamwe bashobora guhindura isi. Yesu nashimwe. Twibuke twamenye ubutumwa kubera abantu 12. Yesu nashimwe. Ariko twe turenza abo kure n'iyo turi benshi. Yesu nashimwe. Rero reka tugire uyu mwete. Nkuko mubizi dusanzwe dufise umuco wo kuramutsa abakunzi bacu. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umuntu wa mbere tugiye kuramutsa
inshuti yacu yakadasohoka Jeannette, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha kuri commentaire kunda gushira ko, Imana iguha umugisha ukuntu bandanya gusangiza link zacu abantu upostinga kuri stati zawe n'ahandi. Sinokwibagira Kodo, Imana iguha umugisha. Nicole Deo Sezibera baramukije. Sezibera, Imana igukomeze aho uri ku kivi, aho uri kurakora umurimo mwiza. Yesu nashimwe. Aho uri kurakora uwo murimo mwiza, Imana ikongeza imbaraga, Imana ikongera amavuta, Imana ibandanye kugukoresha ibikomeye. Sinokwibagira Pastor Ezekiel, Pastor Eric mu Burundi, Pastor Eric n'ubundi ngaho mu Rwanda, na Pastor Valerie ngaho Mombasa. Kandi Imana ishimwe kuba yaguye umuryango wawe, Imana ishimwe ifatanije nawe ukunezerwa kwakira uwo mukozi w'Imana John Imana yaguhaye. Yesu nashimwe. Imana imukomeze akurire mu buntu bw'Imana, akura ameze nka John yaje gutegura inzira za Kristo Yesu mu minsi yaheze cyane mu myaka yaheze. Yesu nashimwe. Rero na John turamuramukije. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Sinokwibagira Chinedu, sinokwibagira Grace Carol, sinokwibagira Husena ndetse na Emmanuel ngaho Kampala, na Ananias. Imana ibahe umugisha, ndetse mbonereho no kuramutsa abantu bose bakunda gukurikirana ibiganiro byacu bya misi yose. Imana ibahe umugisha, kandi ndabahimiriza ihuguru ikiganiro ucumviriza ugiheze, kuko mu by'ukuri ntubuzi iby'Imana yaguteguriye muri ico kiganiro. Ntuzi ko ari mu ntango canke hagati canke ku mpera, ariko ni vyiza yuko ukumviriza byose uko biba vyafunzwe n'iyo sashe ikiganiro. Yesu nashimwe. Rero na Diane, Imana iguha umugisha. Yesu nashimwe. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe ibi bintu by'ukuri nimba ubibona mu buzima bw'iwawe. Ibi bintu tugiye kuganira ko canke kuvuga, nimba ubibona mu buzima bwawe, umenye yuko by'ukuri waboshwe. Ibi bimenyetso ukaba ubibona mu buzima bw'iwawe, umenye yuko wugururiye umuryango Satani akinjira, hama uboshe kandi ukeneye kubohoka. Kumbura ashobora kuvuga ngo none vyoshoboka gute ko Bibiliya ivuga neza iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishasha, umuntu ashobora kubohwa gute? Yesu nashimwe. Iki kintu ushobora kuba ukibaza kandi umaze kukigisha ko canke ukibwira abantu kenshi, ariko mu by'ukuri umuntu yakiriye Yesu. Niyo mpamvu kenshi mukunda kumva abantu bavuga ati urakeneye kubohoka, urakeneye kubohoka, urakeneye kubohoka kuri iki kintu, urakeneye kubohoka kuri iki kintu. Ariko mu by'ukuri birashoboka gusubira kuba uboshe. None ni kubera iki? Ni kubera iki Yakobo yanditse aravuga ngo iyo umuntu avuye mu vyaha ni nka kurya ingurube akabisubiramo. Iyo umuntu avuye mu vyaha akabisubiramo, ni nka kurya kw'ingurube iba yoze igasubira kwivundagaza hahandi muri vya biziba, canke imbwa isubiriye kurya ivyo yadashwe. Yesu nashimwe. Rero aya majambo abiri tumaze kuyatahura neza, turaza kubona yuko umuntu ashobora kubohwa, arashobora kuba yarakiriye Yesu ariko agasubira akaba imbohe ya Satani.
reka twiruke mu itanguriro ibice 4. Yesu nashimwe. Uravye Kayini na Abeli, Imana yarabwiye Kayini, aramubwira ati icyaha kibunze ku rugi, niwakora neza. Icyaha kibunze ku rugi, ariko ni wewe ufise uburenganzira bwo kukinesha. Ariko uvyase kirakunesha, kukubita hasi. Ariko ukoze neza nawe urashobora kwemerwa. Iyo nkuru ndazi kuyizi. Icyo nshatse kuvuga ngaha ni iki: kuba ukijijwe ntibisiguye ko wageze aho Satani ndashobora gutera ibuye. Kuko Kayini kiriya gihe icyaha nticyari bwamuneshe, no, ariko cyari ku rugi. Cyari ku rugi. Niyo mpamvu Imana yamubwiye iti icyaha kibunze ku rugi, kandi wewe yari afise ubushobozi bwo kukinesha. Yesu nashimwe. Yari afise ubushobozi bwo kukinesha. Ubwo bushobozi nubuhe? Iyo nzira yari kukineshamo niyihe? Nuguhinduka, agakora neza, ntakore nabi nk'ivyo yari karibwira, hama akabona kwemerwa na wende, kuko yagize gute? Yakoze neza. Rero ukimara kwakira Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwawe, nukuri ubaye icaremwe gishasha. Ubaye icaremwe gishasha. Ivya kera byose biba biheze. Ko nukuri urabatizwa, nivyo ugafana na Yesu Kristo, ukazukana nawe. Ivyo biba mu buryo bw'impwemu, apana mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu mu buryo bw'umubiri udapfa. Ariko twibuke uyu mubiri twambaye wuzuye kamere y'icyaha, icyo twitwa sinful nature. Yesu nashimwe. Bisigura aho tuba turi hose, ubuzima tuba tubayemo, icyaha kiba kiri inyuma yacu cyangwa kiba kiri ku ruhande rwacu. Niyo mpamvu niyo uri kuratambuka, urupfu ruba ruri ruhande yiwawe, kuko urupfu ruza rurondera uyu mubiri. N'icyaha kiza kirondera uyu mubiri, kuko icyaha ntugikora mu buryo bw'impwemu, ugikora mu buryo bw'umubiri. Ego hari n'ibindi bibera mu buryo bw'impwemu, icyaha cyo kwifuza, wakifujije mu buryo butaboneka. N'umuntu urashobora kuba wicaranye n'umuntu ariko ukifuza ibintu bibi biteye na isoni. Yesu yarabivuze neza ngo ubona umugore wa mugenzi wawe akamwifuza atayari ameze nk'umusambanyi, ntibivuze yuko uba wagiye ukabikora. No, kiba cyabereye ahantu atamuntu abona mu buryo butaboneka. Yesu nashimwe. Mu buryo bw'impwemu ni ahantu amaso yacu y'umubiri adashobora kubona. Ariyo mpamvu kenshi ubona mu buryo bw'impwemu wagiye mu iyerekwa, mu ndoto ndetse n'ibindi. Rero kuba waravutse ubwa kabiri, ugakura, ugakurira mu ishengero canke muri iryo dini, reka tubivuge uko, mu vy'ukuri ukaguma wumva umuntu akubwira ati urakeneye kubohorwa. Ibi ni ibintu ukwiye kwibaza, kubera icyo umuntu avuze uko, ambwiye uko. Ariko muri iyi minsi kenshi duca tuzanira ijambo ngo uri muri Kristo Yesu babaye icaremwe gishasha. Ni koko, ariko uvyumve neza iri jambo kandi uritahure. N'umuntu ari muri Kristo Yesu, n'umuntu ari muri Kristo Yesu atasubiye inyuma nko kumera nka yambwa
yagiye kuyiha ivyo yadashwe iri mu idini. Kubera iki mvuze uko? Canke reka ndakuzaniriye iki gicapo kugira ubibone neza. Uyu munsi urashobora kuba uriko urigisha, urashobora kuba uriko uravuga ubutumwa, urashobora kuba uriko uraririmba, urashobora kuba urongoye n'abantu, urongoye worship team, urashobora kuba urongoye abo baririmbyi, urashobora kuba urongoye abavuga ubutumwa, urashobora kuba urongoye mbese abapasitori, ariko mu by'ukuri meze nka yambwa guma isubira kwirira ivyo yadashwe. Dimanche turakubona wambaye neza kabisa, respect tukaguma twaziguhaye z'inshingano canke z'igikorwa ufise mu rushengero, tukanakubaha pe. Ariko aho twebwe tukabona mu mutima wawe ubizi neza ko wimereye nka yambwa iguma yigira kujya ivyo yadashwe. Rero iki kintu yivuza yuko gitahura, umuhanuzi araje akubwiye ati wewe urakeneye deliverance, nawe ugatangura ukamubwira ati barakubeshe gute, ukazana n'ishandisho rivuga ngo uri muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gishasha. Ikibazo gishashiza kuri wewe, ese koko wumva uri muri Kristo Yesu wewe kumeze nka yambwa iguma yisubirira kwirira ivyo yadashwe, canke nka yangurube iguma yisubirira kwivuragaza mu vyondo? Nivyo turakuzi ko wakijijwe, twarakubonye, nivyo twarakubonye ubatizwa kabisa tukabishigira intahe, ariko ubuzima bwawe wasubiye ata muntu abizi. Yesu nashimwe. wasubiye kwirira ivyo wadashwe mwibanga atanuma ko. Yesu nashimwe. Nimba vy'ukuri uyu munsi ukora umurimo w'Imana, ariko ukaguma usambana, nimba ukora umurimo w'Imana uyu munsi, nimba uri mu gikorwa cy'ico cyose mu idini, ariko ukaguma wuzuye irari ry'ubusambanyi, irari ryo kwikinisha, irari ryo gusambana canke unasambana, mu vy'ukuri wewe uraboshe. Kuko nta muntu ari muri Kristo Yesu, nta muntu yabaye icaremwe gishasha ivyo biba bikiri muri we. No, ntibishoboka. Urakeneye kubohoka, ubu widegemvya nyakuri. Ijambo ry'Imana riravuga neza ngo uwo umwana yabohoye, uwo Kristo Yesu yabohoye, abo widegemvya nyakuri. Ariko wewe uridegemvya nyakuri, ubwa mbere warasambana, ariko n'uyu munsi mu nzu y'Imana uriyo tu, ariko nta kirahinduka muri bwa buzima bwawe, nta kirahinduka, uracyasambana. None gasha wumva wabaye cyari mu gishasha? Tube tuvugana ukuri, wabaye cyari mu gishasha gute? Ko igikorwa Kristo Yesu yakoze ku musaraba kitigeze gikora ngo gihindure ubuzima bwawe. Ni nka kwa kundi usuka amazi ku mugongo w'imbata. Wumva wabaye icyaremwe gishasha gute? Uraboshe. Kuko ni wabohoka vy'ukuri, ni wabohoka vy'ukuri, iryo rari ry'ubusambanyi rizokuvamo, iryo rari ry'igono rizokuvamo, ubwo busambanyi buzokuvamo, hama ubu widegemvya nyakuri. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Utarakizwa waraboregwa.
Yesu nashimwe. Waraboregwa ukandika 8 9 ndetse n'ibindi ugakora amarorerwa, ariko n'uyu munsi uracyaboregwa kandi uri mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri uraboshe, urakeneye kubohoka, ibi bintu ndiko ndavuga nimba uvyibona ko mu by'ukuri urakeneye gusenga. Yesu nashimwe. Utarakizwa wari ufise urusaku canke wagira urusaku. Bibiliya iravuga neza ngo mwana wanje ukicarane n'abakobanyi canke abacokoranyi. Mu by'ukuri uyu munsi warakijijwe, uri mu nzu y'Imana, ahubwo ni wewe utangura kuzana n'ubwo rusaku mu rusengero, mu nzu y'Imana. Nyandwi na Minani na Misago baca hajya abantu bose bagatangara. Mu by'ukuri uraboshe, ukeneye kubohoka, kuko Yesu Kristo nimba yarakoze igikorwa mu buzima bwawe, nta kuntu ubwa mbere utarakizwa wo burangwa n'urusaku, ariko no mu nzu y'Imana n'ubundi bufise urusaku. No, haba hari ikibazo. Niyo mpamvu ukeneye kugira gute? Kubohoka. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Utarakizwa wariba, ariko n'uyu munsi ukiri mu nzu y'Imana. N'uyu munsi uri mu nzu y'Imana, warakiriye Yesu, uraza mu rusengero, hama turakubona uri mu bikorwa bitandukanye, ariko uraciba. Nubwo utiba mu buryo buboneka abantu bakubone ukoze mu mufuko canke utora ibintu by'abandi, ariko hari nk'ubundi buryo wibiramo. Hari ukuntu kwinshi ushobora kwiba. Abantu icyo bitwa ngo bakona iminzani, ukagenda kugura ibintu ugasanga guhaye ibintu bidakwiye, wamubwiye ikiro ugasanga guhaye nusu n'irobo. Ivyo birahari cyane. By'ukuri uracaboshe, ukeneye kubohoka, kuko Satani niwe kuva mu itanguriro yamye ari se w'ibinyoma, n'igisaha yamye ari umwicanyi. Nawe uri kurabesha abantu akubwiye ati mikiruka mu nusu n'irobo. Mu by'ukuri urumva yuko kiboshe, urakeneye Yesu akubohore. Sinitaye ku bikorwa uri kurakora mu idini, sinitaye uwo uri wo mu idini, ariko mu by'ukuri birababaje gukurira mu idini ntukurire muri Kristo Yesu. Yesu nashimwe. Buri gihe uzoza uribuka yuko Yesu ntiyigeze azana idini ngaha. Yesu yaza kuzana idini, uyu munsi twese tuba tugenda hari i Yerusalemu, tugenda gusengerayo, tugenda kwinjirirayo, ufata indege kugira ushikeyo. Idini ririca, ariko Kristo Yesu agira gute? Atanga ubugingo. Twame twibuka ijambo ry'Imana riravuga ngo ubufise uyu mwana afise ubugingo, ariko umuntu afise idini nta bugingo afise. Kristo niwe yagucunguye, si idini yagucunguye.
Yesu nashimwe. Niyo mpamvu kenshi wumva abantu ngo jengo idini ryanje niri, ariko kugira kubwire ngo jengo Kristo wanje nuyu bikamugora. Impamvu abantu bakurira mu madini bagakundwa bakamenyekana mu madini ariko Imana batazi. Yesu nashimwe. Nimba uba wicaye ahantu canke uri kurakora ibintu runaka, uri kuragenda mu ibarabara, ukumva urafise ubwoba muri wewe, ubwoba utazi iyo buje buva, ukumva buragufashe, mu vy'ukuri wewe uraboshe. Kuko mpwemu twahawe si mpwemu w'ubwoba. No. Yesu nashimwe. Utarakizwa, kumbure wamye ubaho muri ubwo buzima, ufise ubwoba, wumva ubwoba, ariko no muri Kristo Yesu uyu munsi tukubona uvuga ngo uri muri Kristo Yesu uracafise ubwoba kandi mu vy'ukuri urakeneye Yesu, urakeneye kubohoka, urakeneye gusengerwa kugira ngo ubohoke vy'ukuri. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Nimba utarota, wewe uraboshe. Uti kubera iki? Kuko warapfuye ugenda mu buryo bw'impwemu. Warapfuye ugenda mu buryo bw'impwemu. Kuko indoto, Imana ivugana natwe mu ndoto. Burya Imana igiye kurema ibi bintu vyose tubona vyaremwe, reka turabe mu gitabo c'Itanguriro Imana irema ibintu. Mu vy'ukuri Mose siho yarari, kandi Mose ntigeze abona Imana irema ivyo bintu, ariko Imana yeretse Mose ivyo yaremye. Imana yereka vyose yaremye Mose. Niyo mpamvu yashoboye kugira gute kuvyandika. Imana yamumwereka mu ndoto, hamarandika ivyo bitabo vyose. Rero indoto ni ikintu gikomeye cyane mu buzima rukristo, kuko kenshi Imana ivugana n'umuntu ku giti ciwe biciye mu ndoto. Biciye mu ndoto Imana ivugana nawe uko kenshi gashoboka, biciye mu ndoto. Rero nimba utarota, wewe warapfuye ugenda. Kumwe mu Kirundi bavuga ngo wapfuye uhagaze cyangwa wapfuye ugenda. Mu vy'ukuri buryo bw'umubiri turakubona urahari, ariko mu buryo bw'impwemu no uhari. Na wewe ukunda kurota, akwirukankana, wewe ukunda kurota uri kuragwana intambara ziteye ubwoba, wewe ukunda kurota uri kuragwa mu binogo, wewe ukunda kurota ibikoko runaka bikwirukako cyane binakwica, wewe ukunda kurota uri kuraduga imisozi iteye ubwoba, wewe ukunda kurota uri kurajya ibintu vyandagutakiye, unwa n'ibintu vyinshi utanazi. Abo bose bararota banwa amaraso. Mu vy'ukuri urakeneye kubohoka, kuko iyo twebwe turyamye umubiri wacu burinzwe. Zaburi ni ikivuga neza ko n'imva y'umugororotsi ibirinzwe. Imva y'umugororotsi ibirinzwe. Imva y'umwana w'Imana, abadayimoni, abarozi ntibapfa kuyipfinirako,
nimba umupagani kubera iki ibirinzwe uyu mubiri wacu burinzwe. Rero sasa ibaze, uraryama ukarara mu zindi si, ujya ivyo utazi bakwirukankana, ibintu koko runaka bigomba kukwica, wikuraduga imisozi binabiriya biteye ubwoba. Hari ikibazo ku buzima bwawe, urakeneye kubohoka kuko uri umwana w'Imana vy'ukuri ubohotse. Nimba warabohotse vy'ukuri utegerezwa kuryama ukijijwe, niyo uja mu ndoto zawe ukagenda ukijijwe, ukagenda uri umukozi w'Imana. Ibi bintu kumva uraza kubitahura. Kenshi urabona ukuntu kumva uramaze kubona umuntu avuga ati je naryamye ariko naraye ndiko ndasengera abantu runaka mu ndoto ziwanje, naryamye mu ndoto ziwanje ndiko ndabona vuga ubutumwa ndirimba ibi na biriya. Ivyo ni ibimenyetso bikwereka vy'ukuri yuko waryamye ukaguma wewe uri umwana w'Imana naho wagiye hose. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu ukwiye no gusenga imbere yuko ujya mukavuga ati Mana, mu vy'ukuri ndagiye kuryama ariko ndifuza, ndasenga aho nza kuja hose mu ndoto niyerekwa n'ibindi, nze kugenda umukozi wawe kandi ngende jijwe. Ko hari benshi bagenda mu ndoto, bakigenda mu ndoto tayari kisanga bariko barasambana, kisanga bariko bariba, bariko barica, ko barikinisha mu ndoto. Bariko barategwa n'ibindi bintu, ubona uyundi muntu aje kumusambanya, gufata ku nguvu. Ibi ni ibintu bikwereka yuko ukiboshe, ukeneye gusengerwa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Sinzi nimba uri kuranyumva. Nimba vy'ukuri winjira ugakundana n'umukobwa, imigenderanire yawe canke urwo rukundo mwatanguye ntirumare kabiri, gaca rupfa, ugakunda uyu mukobwa bikanka, ejo ugakundana n'uyundi bikanka, ejo ugakundana n'uyundi bikanka, kabona iyo migenderanire yanyu iguma ifa ihagarara, kandi mu vy'ukuri ntunabonere ikintu ifadika impamvu iriko irabituma, mu vy'ukuri urumva kuboshe. Yesu nashimwe. Uraboshe, hari ingorane ngaho. Yesu nashimwe. Kandi nawe mukobwa winjira mu rukundo n'umuhungu, uyu munsi bikanka, ejo yundi akaza bikanka, ejo yundi akaza bikanka. Mu vy'ukuri nawe urabusha, urakeneye gusengerwa. Abantu baravuga ngo icankiro ntikibaho, reka ndakubwira icankiro kirabaho kandi cyane. Icankiro kirabaho. Uzubaza abantu bagiye mwiyerekwa, abadayimoni baraza baragusiga ibintu ku buryo n'umuntu ashobora kukuvugisha umunsi ejo wapi, we ntavyo ushobora kubona. Hariho abantu bamaze kugenda mwiyerekwa bakubwira ati wowe twubona unuka, abadayimoni baje bagusiga ibintu biteye isoni, uranuka. Niyo mpamvu ata muhungu n'umwe ashobora kumarana kabiri nawe, kuko menga uramunukira. Mu vy'ukuri ntubunuka ngo abantu bakubone kunuka nko kurya umuntu nk'akararo aba yisize parufe canke ibintu bibi, uvyumva no uburyo bw'impemu. Nshuti yanje, urakeneye gusengerwa.
urakeneye gusengerwa kugira ngo Imana ikubohore. Yesu nashimwe, urakeneye gusengerwa kugira ngo Imana ikubohore. Nimba wewe ukunda utafashe ingingo yo kuvuga ati jewe ndikonye ubwanje kubw'ubutumwa bwiza, kubwo gukorera Imana mbaye inkone ya Kristo, akeneye gusengerwa kugira ngo nawe ugire urugo, ugire umuryango. Waba uri umukobwa, waba uri umuhungu, urakeneye amasengesho. Yesu nashimwe. Umuhungu nkuko nabivuze si umuhungu gusa, izina gitsina gabo, gitsina gore. Burara uriho turi kurasambana wikinisha ugira inabiri, nkuko nabidonze, nkuko nabivuze, mu by'ukuri urakeneye amasengesho. Yesu nashimwe. Nimba uryama ugatangura kurota uryamye ahantu hacafuye, mwiyarara canke mu biziba, uri kuragenda unyerera ugwa mu biziba, by'ukuri urakeneye amasengesho, ukeneye gusengerwa. Nimba urota ukabona by'ukuri uri mu modoka ariko iyo modoka igatera isubira inyuma, akeneye gusengerwa. Uragerageza kuyitwarije imbere, uragerageza kuyigwanya mbese no kuyihagarika, ntikunde, ariko urakeneye gusengerwa kuko hari ingorane. Uraboshe kuko abana b'Imana dutera tuja imbere apana inyuma. Gutera uje inyuma si umugabane w'iwawe. Yesu nashimwe. Ni nta mwana w'Imana yotera abona yoryama mwiyarara. Iyarara turazi ko ari ahantu habi, umwanda, umucafu, haba hari ikibazo. Ibi byose ni ibintu bibera uburyo bw'impwemu, ariko wowe ntubibone. Reka ndanagusetse kugira ngo narakumenyesha yuko burya atasanganya ribaho kandi atanumugisha ubaho. Byose bibera mu buryo bw'impwemu. Imana iba yamaze gupanga kuguhezagira mu buryo bw'impwemu, hama twebwe kubera tuba tutabizi canke tubona ico Imana yaduteguriye yadupange mu buryo bw'impwemu, ukabona ndagiye mw'ibarabara ndatoye nk'amahera nk'akarorero canke ikindi kintu, canke umuntu ampaye ikintu nkavyitwa ngo n'umugisha, ngo n'amashanse. Mu by'ukuri Imana iba yabiteguye kare mu buryo bw'impwemu, ariko je ntavyo mbanzi. Rero nza kubibonesha amaso, niho ca mvuga ngo n'amashanse, ariko mu Mana nta mashanse abaho. No kuri Satani nuko. Izi accident n'ibindi byose tuba tubona, mu by'ukuri siko iba ari accident, kuko inama ziraterana. Avuga ati ubu ugiye kugaba igitero aha, haza gupfa aba bantu, baraza gupfa, iyi modoka iraza kugwa, umudayimoni ninde aza kuyitega ati ni jewe, akagenda agatega iyo modoka ikagwa. Kumbure harimwe abapfa canke ntibapfa, ariko mu by'ukuri kubera ubutabonye zirya nama ziba zakoranye zitegura iryo sanganya, tuvuga ngo ni accident, ariko ni ibintu biba byateguriwe mu isi y'imwemu, twebwe tukabona bishika kubera tutabibonye inyene byateguye. Niyo mpamvu duca tuvyitswa kari sanganya. Yesu nashimwe, ariko nta sanganya ibaho. Rero nimba ukunda kurota cyane ama accident, uri kuragira accident, uri kuragira ingorane zitandukanye, uraboshe, urakeneye gusengerwa.
urakeneye Imana igutabare. Yesu nashimwe, kuko Bibiliya iratubwira neza twebwe ko turinzwe, ko Imana itubundikiriye nka kurya inkoko ibundikira imiswi. None ni kubera iki ugumurota ayo maagisida wowe wagize agisida. Yesu nashimwe. Ni kubera iki uguma urota wagize agisida? Ariko uyu munsi ingorane dufise ni kubera twese twamaze kuba abasobanuzi. Baragiye wumva Nyandwi na Minani na Nyabenda bariko baragusigurira ngo ubonye imodoka ngo bisigura umurimo w'Imana. Ariko ibintu suko nawe ugaca ubitora, umuntu yakubwira indoto ugaca umubwira bimwe wumvanye kwa runaka, aho uri kuribesha. Yesu nashimwe. Nimba urota wibona mu murima wawe ariko kisanga bafashwe n'umuyaga mwinshi, canke ukabona haje umuyaga mwinshi rwose, by'ukuri urakeneye gusengerwa. Nimba urota ubona uri kuraguruka ariko mu kanya ukibona hasi utanguye kugwa gukoroka, by'ukuri ukeneye gusengerwa. Nimba urota ubona abantu b'iwanyu bapfuye baje kukuraba, muganira muvugana muri kumwe, rimwe na rimwe mukanasangira, mu by'ukuri urakeneye gusengerwa. Reba ku munsi umwe muvugishwa araho yaje kumvugishwa, Imana irambwiye ngo ume muri icyo kibanza sinyenda aho Imana yari yantumye. Ntama arambwira ikimenyetso Imana yamuhaye nuko mu muryango w'iwacu mfise umuntu w'umusirikare. Avuga ati Imana je urabizi nta musirikare mfise muri famiye yacu, ariko ndakwinginze uvugane nanje kugira ngo mbashe kumenya uwo muntu yaje ava. Imana ishirambwira ati mubwire urafise umusirikare yapfuye wo kwa nyogosenge wawe. Narabimubwiye uko nyene aca araseka, arambwira ati wayibonye? Arambwira ati wayibonye? Ati ibyo nariko ndakubwira n'ukuri, Imana ntigera ivangirwa. Ati uwo muntu nubwo yapfuye n'umusirikare kandi no muri famiye yawe, uwo muri famiye yawe muraho. Ndaseka navuga ati Imana bimeze gute? Imana ishirambwira ati ubwire yuko Imana atari Imana y'abapfuye ariko bazima. Narabimubwiye iryo jambo, uwo muntu acaramaramara. Yesu nashimwe. Imana yacu si Imana y'abapfuye ariko ni Imana y'abazima. Rero wewe nta migenderanire n'imwe ufise kugirana n'umuntu yapfuye, yaba ari papa wawe, mama wawe, muvukana n'abandi bose. Nta migenderanire n'imwe ihari yo kuza kugutemberera, yo kuza kuraba urafise ingorane, uramubonye araje mwana wanje ibi no urafise ingorane, urafise ikibazo. Nimba urota uri ku ishuri ariko ugaguma usubira inyuma, ugakore examen zikakunanira, urafise ingorane. Abantu benshi bamaze gufata iki kintu ngo iyo urose uri ku ishuri bisigura ngo ni ikigeragezo, hoho
ishuri ni ikigeragezo. Ikigeragezo ni ishuri ry'umukristo, ariko ko siko kuri. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umugabane w'umwana w'Imana utera uje imbere. None ni kubera iki udatera imbere? Ahubwo ubwo muri mu ishuri rimwe ukaguma ukora n'ibyo bibazo bikanakunanira, urumva hariho ingorane. Urakeneye gusengerwa. Yesu nashimwe. Kumbure urakora ibintu ubuzima, ukabona urakora ibintu byinshi bitandukanye, kwiyumvira ateka nje gukora ibi, yewe ukanarota na business gukora, ugaca ugenda ugafata action ugakora kabisa, ugatangura gukora iyo business wabonye mu ndoto, ariko tayari itera imbere. Urafise ingorane, urisonzesha, urasenga, ariko hari ikibazo. Yesu nashimwe, hari ikibazo. Urakeneye gusengerwa. Uraroza uri mu rugendo, uri kuragenda mu modoka, ariko karindira yuko ushika iyo ugiye, ariko bikanka, bikarangira ya modoka wari urimo ihagaze. Ndakubwiza ukuri, urafise ingorane, hariho ikibazo, hariho ikibazo. Urakeneye kubohoka. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Urabona uri kurarima, uratera, yewe ukabona mbese uri kuranavomera mu ndoto ziwawe, ukabona ibintu birayagaya bisa neza, biratanguye no kugira gose no gusokoroka, ariko mu nyuma ugasanga vyumye canke vyariwe n'impongwa canke ibikoko vyaje birarya ivyo vyamye, ivyo wari wateye vyamye, canke umuyaga uraje urabitwaye, canke ibikoko biraje biravyonye, ntusarure. Mu vy'ukuri hari ingorane, hari ikibazo. Urakeneye amasengesho. Urakeneye amasengesho. Urakeneye amasengesho. Ijambo ry'Imana rishavuga neza ngo iyo Uhoraho atari we yubaka, abubatsi baba bagira gutse bubakira ubusa. None uri muri Kristo Yesu, ni gute urimira ubusa wewe? Ni gute wewe urimira ubusa kandi uri muri Kristo Yesu? Yesu nashimwe cyane. Nimburota imvura irikira kunyagira, Yesu n'urubura rukanazamwo, kanarondera n'ahantu bugama kabura. Hari ingorane ngaho, hari ikibazo, hari ingorane. Akeneye gusengerwa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Urakeneye gusengerwa. Urakeneye Yesu akugirire neza. Urakeneye Yesu akubohore. Urakeneye Yesu ahindura ubuzima bwawe. Urakeneye Yesu kugira ngo
aguhindure, ahindure ubuzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Nimba kunda kurota uri ku giti wakiduza hejuru, ariko ukabona ukorotse canke n'ivyo wariko uramura kuri ico giti birakorotse, nawe ugakoroka, menye ko hari ingorane, hari ikibazo gikomeye, hari ikibazo gikomeye. Yesu nashimwe. Urafise ikibazo, afise ikibazo gikomeye rwose, akeneye gusengerwa inshuti yanjye. Nimba umurota umuntu yaje kukuroga vy'ukuri kanamwirukako akagusiga, wabonye ibintu yakoze, yaje kukuroga uwo murozi, ndetse wanamubonye ibintu yakoze, wanabibonye, ariko uramwirutseko akagusiga. Urakeneye gusengerwa, kuko inzu y'umwana w'Imana, inzu y'umwana w'Imana ari muri Kristo Yesu, inzu y'umwana w'Imana ari muri Kristo Yesu. Sinzi nkuko noyivuga, nka kurya umuntu abona, abadayimoni bayiraba nka kurya umuntu abona kambi ya gisoda. Hariho umugani abantu bakunda kuvuga ngo umusazi arasara ariko aratinya ikambi. Abadayimoni ntibapfa kuvogera inzu y'umwana w'Imana, ariko umaze kubona ibi haba hari ingorane, haba hari ikibazo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Mana ndagushimiye, kuko buri gihe ibyo ushaka nibyo byiza, kandi buri gihe uguma wavuze, nuko kenshi amatwi yacu aba ahahamiye kumva ibindi, ndetse harimo ibihuruguru. Ko Mana ndakwinginze kugira ngo umutima wawe akomeze kuvugana ubwoko bwawe. Ndasaba mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wese afise ikibazo, waba nadonze, waba navuze impamvu, mugirire neza, umugendere. Urazi umugozi umuboshe, urazi niyo vyazana, mubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuga Mwana Imana, umwana yabohoye uwidegembya nyakuri. Mu izina rya Yesu, suka Mwana Imana mwemu wo kubemeza, babone intege nke zabo, atahure aho bagiye mu nzira zitabereye. Bazubagirire neza. Urakoze Yesu, bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kumbure hari ibindi umaze iminsi nawe ubona mu buzima bwawe, nuba ntadonze, urashobora kutwandikira. Nimero za WhatsApp ziri ngaho, kose no guhanura ngo ubishire muri comment, cyane kumva ariho ugomba kubishira, nta kibazo, ariko byiza utwandikira kuri nimero ya WhatsApp ivyo ubona mu ndoto zawe, hama gafashwa nawe.
kandi usabe usangiza abandi iyi message. Bahe link, ntuyihereranye kugira ngo nabone Imana ivugane nabo, nabone babohoke. Yesu naje. Imana iguha Imana ibarinde kandi bazikame. Susubira ikiganiro gikurikira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.